Robert Kiyosaki arongera agasigura ko abantu kandi bari mu mice ine hisunzwe inkomoko y'ubutunzi bwabo. Ubwa mbere hariho umugwi wa employé, abakozi. Aba ni abakorera abandi bagahembwa. Aba bagurisha umwanya n'ubumenyi bwabo bagahembwa umushahara. Umutekano n'ubuzima bwabo bigengwa n'akazi bakora. Niko baba bazeye ko uburaro n'uburamuko gaheze ubuzima bwabo buja mu kangaratete. Umugwi wa kabiri ni self employed canke travailleur indépendant. Uyu n'uwikorera ivyiwe akihemba. Uyu ni umubosi wiwe nyene. Uyu amafaranga aronka aba avuye mu gikorwa yakoze n'umwanya yagikoze. Umugwi wa gatatu ni business owner canke propriétaire d'entreprise. Aba ni ababosi bene inganda. Aba baba bafise abakozi babakorera bakabahemba imishahara. Aba nubwo aba asinziriye agwaye canke yaramaze gupfa, amahera yiwe aguma yinjira ku makonti kuko bubaka systeme yo kwinjiza amafaranga azohoraho. Abakozi bakaguma bakora bahembwa gutyo akazi kakaguma kabandanya urunganwe kurundi. Umugwi wa kane ni investisseur canke abanyamitahe. Aba ni abashoramari bakoresha amafaranga yabo mu kugura imitahe iheza ikazobungukira. Aba ntibakorera amafaranga ahubwo bubaka systeme ituma amafaranga ariyo abakorera, gutyo bakarima ubuzi.